none bigenze gute bigenze gute ngo urabona hariya nenga bashayi mwaka telefone oyi ndakubwiye ndabona inyuma ko umwana ataraguha inyishu y'ibyabo ko bariko baravyitwaramo. oya umviriza wewe waje umbwira gute ubwa mbere Nakubwiye ko mm, sibyo mm, nakubwiye ibintu vy'amahera bakamuhe amaze demwa bakamuha sibyo. bataguhemba Ndakubwira ibintu bya telefone bakamuha indi telefone bavuga ati nabana mhm hanyuma hanyuma ndakumva neza hama ndakubwira nti mm, numvise ngo wowe ufasha abandi biratumuzi dukazanya mm, nanjye ndaro ko boza baramuha telefone bikavugane n'abana mhm kandi wagikoze mm, kandi wagikoze ni mhm ukuri nashimye mm, ku byo wakoze kuko urabona ko nawe nyene baciye bamuhereza iki telefone mm. ego none nivyo gusa bashaka ni ibyo byo kumuhemba byari byo kumuhemba no kumuha telefone akavugana n'abana je naciye bisigaye byamubwiye ngo mm. mm, naciye mpamagara papa naciye mpamagara uwo ujya wise papa sebuja naciye mpamagara sebuja hanyuma turavugana yambwiye ngo ubanza umbwire ibyo yambwiye umbwire ko bihuye n'ibyo uwo muntu wanyu avuga yambwiye ngo uwo Alphonsine ngo yamubwiye ko ashaka kuzohembwa amezi abiri biba bihuriza ko ari kumva tega amatwi banza untega amatwi gatoya dada Iki- mpagana ikindi cya kabiri yambwiye ngo Alphonsine ntashaka kwigurira wifi ngo kandi ngo ntashobora kumugurira wifi uko bigenda rero iyo ufise umukoresha mubi aho kureka kuvugana n'umuryango urafata amafaranga bakoreye ku kwezi ugakuramo ijana ukagura amayinite nk'aha wowe iyo uca uvugana n'ujya Alphonsine mwene wanyu ukamubwira ati nabwire bose wiwe twumvikane na jewe ibijyanye n'ukuntu amuha amayinite urumva Alphonsine ngo nta mayinite yemera kugura kandi urumva arafise telefone ego aha rero kubera ko yanyankiye kumuha amayinite uko nama ndabigenza je nca ngira discussion na sebuja akemera kwigura amayinite nimba muhemba amajana 8 ku kwezi akazama muhemba amajana amajyana amajana 7 ijana akarimugurira amayinite azokora ukwezi kose ego ntiyoroshe mugabo namushimiye ko twaganiriye neza mu by'ukuri ariko mugabo yamunyimye ngo tuvugane ku telefone yanje ahitamo kumushira ku telefone yawe ego ibi ntacyo ni intambwe kandi ishimishije ego none w'igihe muvuganye umubwiye iki Mm, amezi abiri aheze bakaguhemba ampite bakima telefone rero ntumaze kumenya icyo aragwa ntibavugisha ngo muyage sibyo mm. ati ndabavugisha bakambwira ngo nindindire ngo nindindire sibyo Mm. mu kanya rero bwiwe ngo iby'amafaranga bazoba barampanga ariko bampe telefone ariko ibyo bintu bagira ngo bafite ikibazo mu mutwe ati ibyo bintu kuravuga mba bisa Wa- n'ibyo wanyandikiye byo wa- umbwira wavyumvise bimwe nakubwiye mwe muza maraza mumpenda ibintu wowe wambwiye ngo ntarahembwa sebuja ambwira ngo niwe yafashe ingingo yo kuzohembwa amezi abiri none ntiwumva nimba akubwiye yuko ngo ivy'amafaranga ngo nubireke ngo abanze bampe telefone ntiwumva ko ari we yabishatse nange ndavuga ati umva bisa n'ibyo izi nimero ni wazinduye ikibaguha telefone kuri ako nta makonegisiyo byo mfise Mhm. ndavuga ati izi nimero twazindungikiye aho wazikuye namwe mwazikuye aho mwari mwatembere ukazindungikira Nimero zanje umubwira nimero zanje eh wawe eh ati wari uvuze sinabikikirije kandi eh sinabikoze nk'umubyeyi eh, neza mm. ati rero kuvuga ijambo rimwe ikivuga ukitunze bitarabiri none ubona mutankoresha amakosa rero amakosa yahabaye ikosa ryo kujya ku by'amafaranga harimo ikosa kubera urumva ko ari we yashatse ko ngo batazomuhemba vuba
shusho nk'umenga akabwira ngo urumva ngo baguma bansigurira uko unaciye mvuga ngo nta kundi bazobaramba ndavuga none ko abajya abantu basize mu nzu y'ubupangayi sibyo ubona ko umenga ubona ko baza bararya umuyaga babasize mu nzu y'ubupangayi sibyo ubona ko baza bararya umuyaga urumva byakibona navuga ati wewe uricafise ubwoba kuko ngira ngo wowe uri mu gihugu nyene atari ikiwanyu nyene uricafise n'icubwoba kuko n'ubu nyene asheshe yazimara n'ubwo menga ariko ajugumira umva ngo menga vyabaguye nabi ngo kuba nababwiye ifu bitegereza kubagwa nabi nyene kubera bashaka bakwifatira kuba sohotse umuntu agutabariza niyo mpamvu rero nawe woguma kwijambo baguhembe baguhe na telefoni kuko umukozi amerwa n'impinga kandi bagiye kugira uhangayikira iki abana noneho amaze amezi abiri umva ibikorwa urimwo bitariko birakorana nawe nivuga ati rero ibintu vy'ubwoba mu kazi birica acarambwira ngo reka ndaguhe telefone ngo nibasubira kumpa kandi ngo turavugana kiguzi ico nshimira Imana nuko twituye yadufashije nk'umuvyeyi kandi uko biri kose nabo kandi babonye ko ari undi muntu ariko arabarondera nabo harya niyo bigira ibikoko n'abantu niyo bigira ibikoko n'abantu ni hatari je nanje nababwira ati mvugane n'abana bumve ko ndi muzima tuvugane n'abana baze bampa rimwe mu ndwi canke bampa amasaha mvugana n'abana ariko mbona umenga vyaciye biba ikibazo asha ni hatari burya bahaje umuntu nyene arabasa ni hatari kabisa ni hatari none kuvugana je ndamubwiye ati none kuvugana n'abana ni kosa abana gushikiye isaha mwarankanye hejuru hejuru yuko ntabavugisha none gusaba mvugane n'abana iryo ni kosa natari sabatireka muntu avugane n'abana iryo ni kosa ubu n'umuntu ko ndatabariza mwumva ukuntu avuga mw'abantu mwe erega nanje ni rimwe mu ndwi nyene navuze rimwe mu ndwi ntago navuze ngo imisi yose mama namusabiye gatatu mu ndwi nawe asaba rimwe ariko bobo rero urumva ko caciye kiba ikibazo ngo nimba nshaka gukora ngo ninkore ngo nimba nshaka gutaha ngo bambwire ngo bandungike je namubwiye ati je naje gukora naje gusina kandi kuba narimvuze iryo ntago narimvuze nabi ni hahandi ibintu nyene ngira sinzi ariko bobo rero baciye bagire ntibaciye babidebatarako cane kandi gusaba ati reka muntu avugane n'abana iryo ni kosa iyo ubwo birahweza uyu ni Alphonsine nako nanisabiye telefone n'ukuri bimunaniye kudefanda mw'abantu munkurikira iyo ugize imana ukaronka umuntu akuvugira ucushiramo utubaraga nawe ukabereka ko ufise ugushigikiye namusabiye imisi 3 boss aravyemera yisabira umunsi umwe kandi n'amafaranga y'amezi 2 abwiye mwene wabo mwavyumvise ngo vuga ivya telefone gusa ngo ivy'amahera ngo burabiretse nk'uyu mu nyuma nzomwitaba sinkunda gushavura mugabo nzomwitaba mbanje gufasha uwundi sinzokwihuta kumufasha nzomufasha sinogira iryo kosa ntanzi ngo ngira mugabo urumva sinzomucisha ko umuntu ariko arakubitwa canke we ntarumva ahagaze hari umuntu ufasha agaca agira imbaraga akagufasha kugira ngo ujya muntu mumufate neza mugabo nk'urumva yuko aciye avyorosha cyane yagagize neza ariko mugabo siko byatuza kugenda mwene wabo hano rero yambwira ati turavuganye ikibazo cyahabaye telefone yagiye ayifise rero aca bamuhereza bamwimawisa namba ari wishi telefone ubwo barayifise telefone yiwe arayifise nabona no ko bakwimwe wishi ntibawukunda n'umunsi n'umwe kuvugana n'abana amezi hafi angahe 8 gomba mbare yose utararonka utarabura n'umwana n'umwe urabona baguha telefone umwanya muto hama inamba n'imvura gumirwa ari nyinshi yego hama n'ukuri mwakoze kuko urabona ko muyo mwanya yacamuha telefone ubwo nyene yego mwakoze kandi izira ko n'ibindi hajya barinzi bandikira hariya n'ibindi ndazi ko bizogenda mu ngiro gusa nyene hariya nuko nyene akiri impongo nyene hari impongo nyene
batarayiha telefone ngo imenyane n'abandi bantu menga nyene umugasho yamana ubwoba yego. Okay, nta byishije numva novuga usibye gushima aha operation yanje nubwo bicitse nta mpamvu yo kwibona muhamagara iraheze kandi bigenze neza. Reka nshimire Imana kuko bino nta wundi muntu yabikoze atari Imana, kuko nta wundi muntu naciyeko, kuko Imana guhamagaye kwitaba wowe boss hanyuma ugakemura ikibazo cy'umukozi cyo mvuga ati Imana ishimwe. Aha rero ndabwira ati turasubira kumbura, reka ndawundi nawe afise ibibazo ni byinshi hano, ndabe ko nokemura ibindi nka 2 canke 3. Hanyuma mwabonye naberetse kuri sinze ko mwabonye ko naberetse kuri stati, sinza kurinda kubisubiramwo. Ni intambwe ya mbere twateye, kuko wa wundi twatabaza mu minsi heze mwana mubonye yariyonze cyane, nanditse ngo before and after, yitwa Bancinone Anita. Hantu yari yugaraniwe, naragize inguvu arava ahantu yimukira mu yindi nzu, none habonetse izindi mbaraga nyene n'abadufashije, arava hajya yarari naho ubu yerekeje muri Ntuzenya, yerekeje muri Riyadi, aho ashobora kuzova aca itike y'indege aca atera ataha mu Burundi. Naberetse kuri stati yadushimiye, yavuze ati nukuri Imana ibagirire neza. Ubutumwa bwiwe reka ndabubereke hano ngubu, ndabereka ubutumwa gusa kubera ko dufite umwanya mutoya, ariko reka ndabasangize mbona ukuntu yashimye. Yavuze ati nukuri ngiyi stati yiwe ngiyi, yavuze ati nukuri amahoro. Iyi ngo yanyandikiye Bancinone Anita, yanditse ngo nawe ati ndagufasha iki kandi mva nanze ko ikindi kintu ashaka ko naguma ndamuriko buri kanya cyambwira ngo amahoro, ngo nihagira ibihinduka. Aha hari byo turavugana haruguru, nihagira ibihinduka ndakubwira. Ubu ngeze Riyade, sindabatora ngo bandungike ofisi Burundi, ndacari ku mabisi yamvanye Najaran hamwe na Vugali. Gusa ndacabashimira ubutabazi, ubufasha wampaye. Umukama abahezagire, muzotabare n'abandi. Nahahamutse nshaka gutaha gusa, pasiporo ntayo mvise, ngira Imana izobikora ntahe amahoro. Natasha warakoze, Anita warakoze, kuko ntibyoroshe, kuko naramugiriye inama y'ibintu akora kugira ngo bigende neza. Bari bamujanye mu yindi nzu ngo yo muri famiye kugira ngo bikunde ngo tugire, ariko murazi ntiyagaburirwa, ni wa ndasigaye ku mutwe, ariko Imana ndabona ko iriko irabikora. Reka nshimira rero kandi n'abantu babigizemo uruhara bose, rega burya ntibabyikoze, murabibona. Ya YouTube ndabaramukije, mundabira kano kamara maza. Uyu murundi kazi yitwa Bancinone Anita, yavuye mu Burundi avyibushe, ageze muri Saudi Arabia aho yibaza ko agiye kumererwa neza, yaraheze. Abamurungitse nta n'icyo babwiye. Kino ni ikintu gikomeye cyane. Reka tubanze twumvirize ingene yatuganirije, hanyuma mudufashe n'ukuri kumutabara, kuko ari mu kwicwa n'inzara. Mwiriwe, gusa rero mumbabarire sinabimenye umwidondoro uwo ari we, burya yabahaye nimero ntiwarenze kurensigurira. Ni ukuvuga je ndi umurundi kazi. Okay, nta byinshi ngomba kwirirwa mvuga, nta byinshi ngomba kuvuga, nta byinshi ngomba gukora usibye gushima gusa. Byagenze neza, burya ngahamba namaze guheza akazi kanje. Murakoze, muhezagirwe.